Swago ariko gumako mako hagize na biragoye cyane kujyubaka turaciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina nkiri haba mu bagabo n'abagore n'abakiri muri misomero yiri ku rugero gangster hero indisea mu Burundi ni kubera iki yatoye wowe canke ni kubera iki yahisemwe wewe nuko turabami murabaki abami kuko we ni king ntashobora gukorana n'umuntu uze n'umuntu atabishoboye abantu barirukira cyane ngo hanze ariko twe tugomba kuba great kwanza ubwacu urabona nko dukoze iyi collab twe abaririmbyi b'abarundi kwanza tugomba umufana wa Fabelove umufana wa Bain Turo umufana urumva wanje baraja hamwe urumva bavuge bati aha nta mupaka urumva aho kwanza no making a great music industry ndacane ndazwi cyane mu Rwanda cyane no kubiye ko ari cyane rero kuko intambamye hanini iri ku mabuke niko ndavyumva ariko uretse n'ivyo Facebook WhatsApp ariko uretse n'ivyo n'abaririmbyi tugomba gukora cyane tugatanga done nziza Siren Vibes TV. Yep. Hello Siren Vibes fans, Siren Vibes family, meze neza aho muri aho muherereye ndibaza ko meze bien. Murabibona anyu no turi abantu bane. 4 people. Ni Sadbi Karume Marshal haro Fabelove Kamirgado dufise Bain Turo ngahanye. Murabitse ko bakoze indirimbo indirimbo itovye. Indirimbo renze. Je namvirije nkivuga mbere namerereje. Ati kugira shadow pure ko indirimbo. Ni remix y'izina indirimbo bwa mbere indirimbo Sadbi ngabo unyerimwe abantu benshi nk'abarundi abamubona ngaharimwo abanyarwanda sinzi ko mwarabonye agisore izina hari turondeza ka video jango Sadbi ngo indirimbo y'umunyarwanda rero ubunye nawe umunyarwanda nawe nyene sinzi ngene yitwa mwaza kutunyene yitwa nawe nyene arimwo. So guys, we got them here. Turafise umwene sinzi ko banza bakaramutsa abantu bakora bikino kiganiro hama tukinjira mu kiganiro neza. Tangure kurinde Marshal salimia watu ndabaramukije barundi kazi mugira mubahwe ndi kumwe na hosi Fabelove Bain Turo tuninga dukoze switch ya izina remix yaga Fabelove the Keshan boy Fabelove mu rapero murundi uko muzi Takeshan boy hanyuma nkaba ndi kumwe n'abagenzi banje nyene mubona ngaha murakoze cyane Bain Turo. Yo, what's up, it's your boy Turo Young King from Empire Avenue. Ndabaramukije kandi nongera ndabipuriza kugira ibihe byiza aho muherereye mwese. Yap nibaza ko hariho maybe hariho abantu batarumva in remix y'izina. Ndabaho umwanya mubashishirizeho. Duhera n'ubundi tangura kuri Fabelove abasha moto izina ryanje sukufina ubyubaka sugukina izina ryanje sukufina bimenye ko ndumuwino ndiyubashe baragwanije baragerageza gukoresha iguvu nizihanitse barazibirana promo baka marira nivomo harabashaka gumana umwikomoza no buhinga flow sinahevye ingwano impano rap zibiyago ziri ku musego swago ariko gumako hagize na biragoye cyane kujyubaka turaciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina nkiri haba mu bagabo n'abagore n'abakiri muri misomero yiri ku rugero gangster hero indisea will bande us. In this year, I will put them fire. Kubagazina byarafashe nguvu nyinshi. Kubagazina byarafashe umwanya mwinshi. Kubagazina byarafashe nguvu nyinshi. Umwanya mwinshi. Nangi bimazi, yeah. Byamfashe time. Byantwaye everything kugira ngo fate town. Nishize down. Nemera gusuzugurwa nigira zimza nindatazi ko nivira ghetto wa mupetikera yari muto Marishara afata ukuboko anshira mu buto ashira mu rugo none ndumuco ije ryawe ryagawe nabubatsi urikusi ndabagumiriza ifuruka umuziki nawe ufata nk'akazi benshi bakabona nk'inyoni kitaguruka imyaka ine nakora baniga ngo sigira ijambo ntange gitambo ubuzima bwanje bugira icyanzo
none ubu ndaje bari mu nzira yanje barahunga uyu makaniso abashatse kompa ntibigikunda genda wandika usaragure wica ruhanagure wica usaragure boss kwanka ni juste ukuntu dufise twari dufise ama projet menshi ari usanga kidogo indirimbo twari tumaze igihe tutari muri mood yayo ariko ubu ni yacu turayita kubaka izina byarafashe ingufu nyinshi kubaka izina byarafashe umwanya mwinshi kubaka izina byarafashe ingufu nyinshi. Fabelove nongeye mpereko hari umwe ama rap y'abanyarwanda wowe nk'umuhapeur bage warapere amarapu yawe mu flow yawe wayumvise gute igiceri cyanjye gukora ufitiye panya kuvunika ninyo nteri kugeza kuri the top ko gubaka ibyo kona niko gubaka izina komeza komera wanyageze inkora ikiriye hamwe jewe icyo navuga cyoco nibaza ko ijya ndirimbo uri kurumviriza intango n'iherezo navuze yuko indirimbo ikoze neza impande zose haba kuba ku producer haba ku baririmbyi b'abarundi haba ku banyarwanda bose bakoze neza ariko umwe wese arafise uko yavyifashemwo bivanye n'ingene style yiwe we ayifata n'undi nyene uko yakoze so rero intango n'iherezo nta numwe yakoze nabi ego sad indirimbo ni wawe kugira ngo mukore remix y'indirimbo izina vyaje gute byatangiye gute ninde yazanye ide byagenze gute nyuma ibyabaye haraho imari ngo Sadbi yageze ikini kikondirimbo ya Chris izina OB twaje dusimbira kuri channel yabo turabiyo ndirimbo yari yo kuri twaye bwayibona turabona ari indirimbo nziza nta kibazo nacyo yari baye kweli nyuma habayeho gushaka gukorana project hagati yabo natwe nanje ndavuga nti reka shiremwo bene wacu bakora trap birenze cyane kugira ngo muhure tugire ikintu kimwe gihuza ibihugu byombi kubirekeye ku rwego rwa rap tusubire kandi tuvyure rap yacu nayo igire ahantu igera kandi tukaba dushima projet yaragenze neza kuva ku ntango gushaka kumwisho ya muri make icuma cyo gukora cyave ku Banyarwanda na cyane okay birumvika ariko ikaba ari projet yacu kubera yuko deja ni projet yawe ni indirimbo yawe mumaze gukora indirimbo mbega byaraboroheye kugira ngo ukorane n'abantu deja mipakirugaba ntimwabonanye byagenze gute kugira ngo mushe gutahurana mu gihe hariho distance hagati yanyu imbuga zaraje technology irakura no kuvuga yuko byose biroroshe bashaka gukora indirimbo ari muri Etazini mugakora uri ngaha no kurungikanira ama data rero nta na kimwe kigeze kigorana muri ibyo kabisa ego Fabelove Sadbi bimeze nk'amega yarabahaye umwanya muri indirimbo ya kabiri remix yaririmbye akahofwe gusa sino yarabaretse muratabura mwavyakiriye gute ko atararirimbye umwanya munini yakabareka vyavanye na target yiwe yari yuko twibwe nyene nkuko ayivuze ati turaba rapper kandi yumva tubikora neza nuko yashaka kuduha uwo mwanya nyene so nibazo yuko ni hanini niyo target yarafise yego uko n'abanyarwanda bivuze ko byavuye kuri bakora ko bazanye base ngabivye mu nyuma aza kubarondera ariko wewe c'est vrai musanga muri mu gihugu kimwe kugira ngo aguhitemwe wewe abari watora mu rapper hose mu mu Burundi ni kubera iki yatoye wowe canke ni kubera iki yahisemwe wewe nuko turabami murabaki abami kuko we ni king ntashobora gukorana n'umuntu uze n'umuntu atabishoboye ntashobora gukorana n'umuntu atumva yuko ari umwami muri wo rero yakoranye n'umuntu yiyemera yumva icyari so rero kubw'ivyo niyaza ko ari cyo no kwishura zat baratwenze biratwenze bivuze ko ikivya ivyaje kwishura biye yuko ashase kutubwira ati je ndumurapa ntago nzanira ibindi bintu kandi umurapa niko abagomba kuvuga nkawe nka Sad nawe ubu bivuga ko yavuze byo ni umwami mwese muraba Bain Turo nawe uri umwami ko warakoranye na Sad indirimbo izina ubwami si ikintu wiyita ahubwo ni ikintu abantu bakubonamo kandi nuko niko n'abanyagihugu benshi babibona rero novuga yuko si ibintu bisanzwe mze kubera
kolabo kwanza ya Sadbinova kariyo kolabo ya mbere igoye nga muri iki gihugu tuvyemeranye abantu bamaze kuronka amahigo yo gushira voko yabo mu ndirimbo arimo voko yiwe ni baki rero novuga yuko ni bless kandi si wumva kari king nawe nyene ategezwa kurondera abantu batazogwisha ubwami bwiwe navuga ko ari uko ego kuba wakuse gukorana na Sadbi kandi kwindi ncuro même si muri lebo imwe gukorana nawe we bimeze gute ubona ko seva bikora kuduza gose kurusha ko warumeze ko warabiririmbye ngo warumaze imyaka ine ngo we down bakavuga ko wazimye ariko ubu bisa nkaho umengo dugiye rimwe na rimwe ubibona gute kenshi igiti kiguye kirakoma induru muravyumva ko kiguye hasi ariko igihe kiko kirakura ntavyo mumenya rero sinavuga ko nkuze giturumbuka ahubwo na mayefe muri ko murabona nakuze kera novuga yuko kandi nkuko wabivuze abantu bagerageze bumva uburemere bw'amajambo narembye mu ndirimbo bazokumva iyo myaka namaze abantu bamfata nk'ikinyoni kitaguruka bamfata uko bashatse ariko uno munsi bategezwa kumva iyo hip hop ko ntariko ndarira busema ahubwo hari ikintu navuze ya Sadbi nagize kubona commentaire yawe kuri ndirimbo ya Ben Nice na Miserika bavuze ngo umunsi umwe mine zo making a great our music industry aho ugeze uyu munsi mbega ubona ari zihe strategies ziriko zirahogarasha kugira ngo music ibe c'est vraiment ikorera mu bantu Imana ntabwo ikoroka ngo yikorere mwe nk'abartiste mukomo gukora gute kugira ngo iyo music industry ibe great nkuko wabivuze kuba music industry yoba great nukuvuga yuko kwanza ikaba great yo ubwayo abantu barirukira cyane ngo hanze ariko twe tugomba kuba great kwanza ubwacu urabona nko dukoze iyi collab twe abaririmbyi b'abarundi kwanza tugomba umufana wa Fabelove umufana wa Bain Turo umufana urumva wanje baraja hamwe urumva bavuge bati aha nta mupaka urumva aho kwanza no making a great music industry hama making great ubwa kabiri industry yacu no kuvuga ko gusohoka hanze nico gituma bona no muzi Bain Turo Fabelove nanje twarimbanye n'abaririmbyi mu kindi gihugu ni benshi bafise izo opportunity zo kubona ko bashobora no gusabira collab abandi baririmbyi atara ba empire singombwa ngo babe ba empire singombwa rero ni benshi bafise opportunities zo kuvuga ati collab zo hanze gusora abaririmbyi bacu hanze rero kuba izo opportunity twe tuzifise tukazitanga nuko dushaka kuba wa muziki ube great nyene ube the greatest music industry in East Africa bikunde kabisa rero niyo comment nkunda gushira ko kenshi kuma comment yose y'indirimbo nishimi God will make great music industry ego ntibizokwikora ntibizova mu ijuru natwe turiko turashira amatafari nawe uri kurashira ku itafari ryawe ngo duhe microphone n'abandi umwe wese bivanye nico dushoboye ego Ben Turo avuga ko uri mu artiste bagoye kuronka collab ngahe wacu mu Burundi kugira ngo Sadbi yemere gukorera umuntu guha umuntu collab bega wamushimye iki canke kugira binakunde ko mukorana bigenda gute benshi mu tumaze gukorana bafise aho bavu bafise ubona ko bafise parcours bafise struggle muri bo bigoye cyane ko noshamwe intererano yanje gadusanga abantu babikorera kubikora ntaho bigeze binayishi hapa tu Murakoze ikintu ku muntu ariko ntikigiye kure ariko aba baririmbyi mugiye kubiraba n'aba Clementine bose twakorana muri Empire collab yari yasabwe kuva mu mwaka wa 2012 muri Prix Musique ya 2012 iza kuba muri 2017 cyo kimwe n'aba Fabelove we twakuranywe mu quartier novuga yuko gato ni nka generation imwe gato kubera yuko naramubona akambona tukabana mu quartier imwe afise intambwe yakoze kuko nabo twari kumwe twakorana ntabo numwe nkibona ahubwo nkabona we afise ingoga afise ishaka afisa ashaka gushika Bain Turo wewe ni zamani sana kuva nkiri Kenya na kidumu gushika no munsi aza no muri Empire agomaho nabantu bona ko bafise
ambition y'ikintu ukwihangana ukwihangana iyo kubuze mu muntu birabura rero uretse no kuba nzimvye ibyo bintu kwasa nivyo nkorera ko cyane hama ibindi bikaza mu nyuma ego Fabelove uronse opportunité yo kurimbana n'abantu batari abarundi nibatwaye n'igambere igambere kuranye n'abanyamahanga no sigambere hariho n'abandi twigeze kuba dukorana mugabo gusa ni vya bindi usanga ari abantu batazwi za Kongo ego kuba usohotse igihugu ukava mu Burundi ukaja hanze kuri wowe opportunité ingana gute ihamahirwe ingana gute gusohoka hanze igihugu nibaza yuko ni abari ibintu vyiza cyane ariko kandi bivana n'ingene tuba dusohotse ahubwo nishimira ngene turiko dusohoka neza sino gusohoka urashaka gusohoka nabi benshi bama basohotse mugabo kuba rero dusohoka muri plan nziza itumbereye nk'iyi nibaza yuko nivyo bintu tuba dukwiriye kwishimira cyane ego izina ni remix ikoranya abarundi koreza abandi ikorana n'abanyarwanda ariko mu barundi n'amazina akomeye amazina asanzwe azwi izina rya Sadbi nta muntu atarizi nga mu Burundi izina rya Fabelove nta muntu atarizi Bain Turo nuko ariko abagiye abanyarwanda twumwakoranye ntitubazi mbega iyo zina indirimbo murayiha amahirwe yo kuzomenyekana mu Rwanda nkuko yomenyekana nga mu Burundi Sadbi sinzi kushaka kunyishura cishure Sadbi nyene niwe numva yoshaka kucishura fresh jewe ndumuririmbyi yazwi mu Rwanda cyane ndazwi cyane mu Rwanda cyane no kubwiye ko ari cyane rero nkuko mubizi nabantu babwiye niba après kijya kintu bavuze bati brother dukora ikintu ndababwiye ati oya kirabicanje yaba abanje twese bose ni turahana fan base ntaciye mu izina rya Chris aca mu izina ryanje ntaciye ku izina rya Fabelove aca ku izina ryanje ntaciye ku izina rya Bain Turo aca ku izina ryawe aca hagurira rya fan base ya muntu afise fan base nini rero jewe yaba mu Rwanda afise fan base nini par rapport yabo no ngaha afise fan base nini ahubwo tuza gusanga fan base yabo niyanje bigiye hamwe biza kugira ico bikoze kuri aba barimvyi bacu umurapero uramuze umurapero ahantu hose ari aguma yiyemera niko kandi ukabagize ejo ndisiri kuzobona ama interview zo kuravuga ko aribo ahubwo bagira ko duzi wabo nibishoboka ntavyo bukora kuko bintu naravye kugira ngo nkore iki gikorwa ntavyo birimo nabonye façon yabo yo kwiexprima kini babivugana ubuntu bwira tusa gacura ati ndashobora kugira icyo nkoze kuyo babivuga nabi bakabishira bakabihiyindi nzira ya indisciplinité iyi collabo ntiyari kuhaba ego indirimbo yasohotse sinzi ko mwogira message muha abantu ko twarabivuze tubivuga turi no muri campagne kugira dukwize I feel love na umbamwo ariko ifo ko n'izindi ziriko zivuga kugira abantu bashobore kuzihurumbira bazirabe kugira ngo ziduge ziduzana zazindi niki mwabwira abantu kugira ngo bashobore kuza baritaho indirimbo zayo mu gihe muzisohoye bazirabe cyane tubabwiye n'abantu bafise amakampani korohereza bouquet za internet bashire ko bouquet ya maki ya YouTube kugira ngo babashe kwinjiza menshi n'abantu benshi babashe kugira kuraba ama video yacu kuko intambamyi hanini iri ku mabuke niko ndavyumva ariko uretse n'ivyo Facebook WhatsApp ariko uretse n'ivyo n'abarimvyi tugomba gukora cyane tugatanga done nziza Fabelove jewe cyo navuga donc ni uko dutegerezwa kuba twakunda ivyacu so ariko kandi wanashigikira igikorwa ciza ego igikorwa ciza dutegerezwa kugishigikira kuko nibaza ko niyo mu Burundi baguma bavuga yuko tutarakwiza 1 million views nibaza yuko ni because isoni twese n'abafana biraza kuba nyene nawe nyene bumva yuko nibumve yuko nawe ari vyabo nibumve yuko iyo abaririmbyi b'abarundi babavuze nabi nabo nyene baba basubijwe inyuma nyene mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi so rero kubw'ivyo nibaza yuko ntihagire umuntu abikora
menga na gahato ariko abikore yumva yuko nyine abikunze ari proud yavyo. So rero kubw'ivyo rero novuga yuko ndabatumire babandanye babikora, babandanye bashira kama views kuri izo ndirimbo ndetse n'izindi ziko ziraza kugira ngo turabe ko twikura akagasuzuguro ka meme. Bain Turo babwira bari kuzabaziteresha azazirabira kuri YouTube. Unavuze ibintu naringira mvuge hari abantu bafise ingeso mbi ushize ku indirimbo kuri YouTube yawe yaragutwaye umwanya, yaragutwaye uburyo, uyifitiye plan yo guteza imbere igihugu, ariko gacu usanga kuri Facebook babantu bose bakaguma bari haje. Bon, mu nzira imwe ni promotion, ariko mu yindi nzira biduhesha image mbi mu banyamahanga, kuko bavuga ati muri iki gihugu ngira nta baririmbyi bariyo. So novuga yuko dukore dukwiza umuriyoni wa views w'izo ndirimbo, atari kugira ngo tuje kwishima ahandi, kuko ahandi bazotubona yuko umenga turiko turidigadiga, ahubwo turenze uwo muriyoni. Kubera iki tuguma twirimita kuri uwo muriyoni, ahubwo tugire campaign dukubite 5 million. So ni uruhara rw'umurundi wese kumva ko afise urukundo, kuko umuntu akwimye views sinzi ko yoguha ubugari, yobuguha nta bugari yoguha, nta n'amazi yo kunywa yoguha, views kanashira ko gusa ikajako. So tuvuge tugire rero urukundo, nitwashiramo urukundo views ni miliyoni 200 tuzozironka. Ego kandi ikindi nabaza ko indirimbo ziba ziryoshe, ziba zitambitse, ziba zumvirizika kuyiraba ntabwo ari uruhombo. Sibaza ko hoje makarato mu kugukundisha ikintu kitanga kiryoshe. Sabi sinzi ko uko abagi abantu bagize campaign yo gukwiza 1 million views ku ndirimbo yawe ya Fabelove, urabazi dabo? Bamwe nagiye ndabamenya. Ari witwa Jean Calmer, niyo narose tagi ubwa mbere. Yari mwavuganye canke niwe yavyumvira. Uretse ko natangwe nanje kubishikira higa yeje maze kubona ko ari ibintu bifise intumbero, bifise yo biva niyo bija, kandi inyuma yavyo hari abantu bakomeye bafise ivyumviro, you know. Urashobora kugenda warapfuye, ariko kagenda uri muzima. Hari abantu bapfuye bagenda ukabona nagenda ariko yarapfuye. Hari n'abandi bagenda ari bazima ukabona ko ari abantu bazima. Rero abantu nkabo niba abantu bazima baratandukanye cyane na babandi avuga ati ngo nje kuraba indirimbo ya naka iyo sinshobora kuyiraba ukunuko ariko no musa akaba ari abantu nkabo bariko baraza, ndetse bariko baratubera akarorero twebwe kugira ngo tubashe kugira ihinduka yaba mu vyiyumviro vyacu no mu mibereho yacu nk'abartiste. Jereka ndamushimira personnel kwa n'umudirect twari tumuzi ngo kugira ubone umuntu wenyene yivoronta akaza gukora ikintu nk'ico utanamuzi, seki yarabonye ko bikenewe kandi binababaje, kandi ko twatuvuga haba abandi bantu batwumvira ndamukora ku mutima. Reka tubashimire gose abantu babikora badahatirijwe, batabishizemo ku nguvu, ari imitima yabo, kandi ndazi ko ari abantu bumvise akamo gutuma dutera bandanye muziraba. Indirimbo ya Fabelove irakeneye 1 igeze ku majana 9 dibaze igomba igere kuri 880 umbamwe nageze kuri 910 mengo. Donc harabura majana make kugira ngo tushobore kwiza 1 million. Nta kandi ikindi naco muravugana yarayivuze Fabelove la focus yavuze ko zige nizakwiza umuriyoni bitera ingufu ziri munsi ko nazo nyene ziduga. So mubikore kuri zamaze gutera iyo ntanga kugira ngo zishobora gushikirwa. So reka ndabashimira, sinzi ko mushaka gusezera abantu mubaririmbira canke I don't know how mubasezera, ariko nyene mubasezera muri ambiance. Bain Turo urabizi ngo dusezera. Okay. Nuzufone ngo udekone fone isone ngo wonone umwanya wanje, bwira ibintu bizana amahera pana kapera, nta mwanya wo gutakaza yaranje. Erega no kufona kubera inkumbu sinda vyase, ibintu naze nikosa kugira apere mu burofa nukumpomvya harawunesha job. Fone ngo lololo nawe ngo wo hello hey bro, woba witwa Mariko Fabelove the Christian boy. Jesi nkunda uburofa, sinkunda abantu banerefonera uburofa bro.
Yeah, habari gani mabibi na mabwana, mimi natokea pwani, so mdomoni wala drama, marapa fake na wasikia kwenye rhymes, mziki case basi weka fanya bounce, kipaji kanipa Mungu biti kufikiri, mafake MCs wote wanacheza makirikiri, mimi ndo MCs na chuma mababilon, mbura piga mbizi paka Kinondoni, mimi ni msomi na wachana hamkomi, toka jana hamnioni uko down kama Romi. Mtoto wa kwetu huyu. Shida, reka duhereze nga twobihereze. Kera Kera n'ubu ndazi. abana baranyivuze kuri rap babigomeje. Umve ngo bana ngo baramuvuze. Yarakukurutse. Oya. Saba sikora mu gahogo basi. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe, najinda kwemereye sinzosiba na rimwe mu bihe bigoye. Cyabandanya ndaro Nzokwamandi maya. koze cyane. So guys, reka ndabashimire gose abantu bose mwavye ikiganiro, ndazi ko mwaryohewe, surtout abantu bose abantu bagihejeje. Ko ndazi ko bakihejeje nibo bumvise ibintu biri important bavyumvise vyose. Ndabashimira ku bantu basize kama like nabagiye abantu bagize gukiranya mwe nyene, merci. Ndazi ko musigiye muhari mwabaye na benshi, mbwa muzi muravuga impamvu ngabigize. Bariko balanse indirimbo yabo nshasha izina remix, nizere ko mwayibonye batayibonye nabo please. Ikiganiro kiraheze uragejeje, genda uraba indirimbo. Sibyo none hamusiga amakomante bavuge ko igiye kira bakora babonye ikiganiro, sibyo none. Bizu bye bye. Ari Ozira ko kuri micro nari kumwe na Sadbi, Fabelove na Bain Turo. Bye bye, ciao. I'm gonna show you what to do. Rendezvous, dinner for two. Baby, you are the one for sure. I'ma give you all my love, try to give you everything, oh my city, yeah, anything for my city, yeah, rendezvous.